turabaramukije twongera tunabana ikaze kuri uno munsi. Imana mu ijuru tuze ngo ibahezagire nibidasanzwe. Uno munsi niho dutamwe tubahezagira, ngira ngo navyo mwari mumenyereye cyane, ariko uyu munsi twabazaniye ibidasanzwe. Rero uno munsi ntabwo tubazaniye amakomedi n'ibindi biganiro bisanzwe bitandukanye canke se amakuru, ariko uyu munsi tubazaniye ico bita ijambo ryandiho, ijambo ry'Imana. Rero nkuko mubibona dufise umushitsi adasanzwe, sinzi ko ari umuprofete, mubwo nibaze ko arimo byose, profete, apotre n'ibindi byose, evangeliste, birakaze cyane. Rero ndabahaye ikaze, nongera ndabashimira cyane. Uno munsi no tuge gutangura ikiganiro twagombye kwita inzira nyakuri. Rero ndavuze ngo wewe uriko uradukurikirana kuri telefone, ari ku mashine n'ikindi cyose, kugira ngo bikunde udacikwa n'ino jambo kora rishobora guhindura ubuzima bwawe. Rero mbane kusengera ngo Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Rero kuri micro muri kumwe no bitwa Twizerimana Dani Simeo, umushitsi yashobora kutwidondora akazi. Nitwa Egide Mukristo, sanzwe ntangi kiganiro kuri radio Voix d'Espoir ijwi remeshe. Kiganiro bitwa ijambo ryo kuzirikana. Ijambo ryo kuzirikana, ijambo ryo kutibagira. Yego, sinaho gusa ndasanzwe nkunda kubandanyiriza imirimo y'Imana mu Rumonge. Sinaho gusa ndavuga ubutumwa ku marezo social, ushobora kwandika kuri YouTube Egide Mukristo, kumviriza ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana cyangwa kuri Facebook. Ego. Yes, merci beaucoup. Kuri kamera turi kumwe na Dick Mateo. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mushitsi. Ndashobora kubanza kugora cyane imbere yuko twumviriza rino jambo, imbere yuko abantu twumviriza rino jambo rivuga ngo inzira nyakuri. Uno munsi tugomba kubanza tugore gatoya, ubanze dusengere, udushire mu biganza by'Imana. Kazi. Data mwiza Kristo Yesu weranya n'ingabo, turagushimiye kugira neza kwawe, ubone imbabazi zawe. None data uraturongoye gushika mu kino kibanza, mujije n'abano basabyi bariko barakora mu kino gikorwa. Mu izina rya Yesu Kristo ndase ico cyose kitakuvako. Reka mu turongore mu kino kiganiro, inganji no gukumira kwawe bibane natwe. Ribresiza kataya. Haleluya. Urakoze Kristo. Rekubane natwe kandi uje imbere muri byose. Icyubahiro cyose kibi cawe mu izina ryawe ryera. Amen. Yes, kaze rero ijambo ry'Imana mwaduteguriye kuri no munsi mudushikirize n'abakunzi ba Roy TV kurongo bikunde twarongere ubutabazi kaze. Haleluya. Amen. Ndanezerewe cyane no kano kajyo turose. Ijambo ry'Imana duhagaze ko ni Yesu niwe nzira. Rero Yesu kumwe nari we nzira. Ayo majambo tuyasanga mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Ugiye gusoma kwa kijya gice cha 14. Umutwe w'amajambo uravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ugiye kudusomera rero ngaho uhereye kuri 6 kugira ngo tubandanye tuja imbere. Okay, turasoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyawo ca 14 ku murongo wa 6. Haravuga ngo Yesu ni inzira y'ukuri n'ubugingo. Ku murongo wa 6 haravuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ushika kuri data namujanye. Tuacha dusoma mu 12 haravuga ngo nukuri ndababwire, unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora kandi azokora ibibiruta, kuko jewe ngiye kwa data kandi ico nzosaba cose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo se ashimagizwe mu mwana. Nimwagira ico musaba mu izina ryanje nzogikora. Imana mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Amen, amen. Iryo jambo tugiye guhagarara ko muri kano kanya. Kuvuga yuko Yesu yari karatumira neza ababwira ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushobora gushika kwa data namujanye. Rero mu gihe Yesu yongera aravuga ino jambo, aravuga ngo nuko abazonyizera bose bazokora ibiruti byo jewe, ibiruti byo kandi abazonyizera bakavuga ngo mu izina ryanje data zoba bikoze. Ni kuvuga igihe cyose Yesu aba yiteguye gukora
mu kintu cyose mu gihe uriko urasenga by'ukuri umutabaza Yesu aba yiteguye gukora. Asante sana. Rero twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Uyu munsi abantu benshi abakijwe ni benshi, abakiriye Yesu ni benshi, kandi abaririmbyi ni benshi, abavuga butumwa ni benshi. Tugize igihe tubona ikanguro ridasanzwe na cyane cyane muri kino gihugu cyacu cy'i Burundi, ariko ugasanga ibyaha byabaye byinshi cyane. Ariko ngaho ijambo ry'Imana ryavuze ngo unyizera, uzonyizera gusa ico azosaba mu izina ryanje ngo data nawe azogira gute, azogikora. Rero ngize imisi fisikazo mukozi w'Imana, kukubera iki uno munsi abantu benshi usanga barakijijwe ariko ibyaha ugasanga ni byinshi mu isi. Kuva kera hose abantu bahoze bahemuka, ni kuvuga n'umunsi urashobora gukizwa mu gitondo hama ku mugoroba ugasanga yavuyemo. Yego, ugasanga mu gitondo ufise ukwizera no ku mugoroba ugasanga kuvuyemo. Kandi umwana w'umuntu arashobora kuba afise umutima wo kwama ukizwa, hari ikintu gihari Satani nawe ariko yiruka kugira ngo arabukungera mu kanda muza mushire hasi. Niyo mpamvu je ndeko ndahamagara cyane abakozi b'Imana bagira icyo bitwa deliverance. Kubera ko ikintu maje kubona cyane ndiko ndakurikirana, hari abantu baje kwihana bafise umutima uciye bugufi. Abantu bakabaye cyane by'ukuri bagenda kwihana imbere kuko ijambo ryafashwe akorongose ngo n'umusambanyi. Uno munsi agamu butumwa akamva kabaye umutima akaja gufukama imbere akihana. Amaje gweza kwihana mu masaha ku mugoroba ukumva ngo ari mu camp. Est ikibazo cyo ndakubaza, mbega uwo muntu by'ukuri wumva arashaka gukizwa kugororoka ubwiwe canke ubwiwe niwe bishaka canke arakoresha? Arakoresha. Bisigura ngo Satani niwe agenda aba intambamye ku bana b'Imana. Niyo mpamvu igihe cyose deliverance ibikwiye gukorwa mu bana b'Imana kugira ngo umuntu yice ijya mpwemu iri muri we, kugira ngo ijya mpwemu maje gupfa umuntu usanga cyacata gikora. Nabundi ibi butuma gusa ariko akundi kwihana no musi kwihana ejo kwihana ejo kwihana ejo kwihana. Abantu bazuma muri ibyo bazuma muri bya bindi. Ariko deliverance iyo umuntu ukore deliverance arabohoka, amaze kubohoka ugasanga byaneka bigenda ari yasuye muri bya bindi, ugasanga yasuye muri bya bindi. None iyo yamaze gukorerwa deliverance ni ukuvuga ngo acaba umuntu w'umukristo yuzuye. Ni uko bimeze. Ariko mukozi w'Imana, hari ikintu cengize imisi ndaba uno munsi jewe, hari ikintu cye niyumvira aho nyene. Urashobora gukora deliverance umuntu ugasanga wamusenga amasengesho ya deliverance, ariko inyuma yaho yo gukorerwa deliverance yuko atabohotse, ariko amaze kubohoka akaca asubira muri bya byaha nyene. Eske nk'abariko baradukurikirana muri donc abakunzi ba Lord TV, mbega iyo uwo muntu asubiye muri ivyo byaha abandanya ari mu bushobozi bw'Imana cyangwa se bwa bushobozi bw'Imana buramuvako? Ikintu cyose bitubwira ngo ikintu gitandukanye umuntu n'Imana ni icyaha. Rero Yesu yavuze ngo umuntu wese akora icyaha uwo n'umuja w'icyaha. Ni kuvuga ko umuntu munsi ushobora kubohoka. Yesu ubwambere wibuke amaje gusengera umuntu cyangwa igihe y'umurayamu yavuze ngo genda ntugasubire gukora icyaha. Igihe yafata wa mugore avuye gusambana yaravuze ngo genda urahari, ariko ntukongere gukora icyaha, ntutse wongere gukora icyaha. Yaciye uwidegembya kubera ahevye ibyaha. Mu gihe cyose rero ubohowe hariho akaryo kanini gatuma uronka protection idasanzwe kugira ngo ntusubire gukora icyaha. Urumva ububohotse kagatima ko gushaka. None umuntu anywa inzoga ashobora gukora deliverance ku buryo inzoga ikoje mu kanwa akumva kibi. None umva asubira kunywa inzoga gute? Yo caca bireka bihagarika akaruriro maze igihe kirekire. Ubutumwa ubuje cyo kwiradiyo ndashobora kwakira message nka 30 abantu bavuga ko baboshwe n'icyaha cya masturbation hamwe n'icyaha cy'ubusambanyi. Ese ko umuntu ari kararira ari umukozi w'Imana, umugore akarira ati ndakwinginze umukozi w'Imana musengere jewe ndiko narenga ibigo kandi birangoye. Uwo muntu wumva ari kararira ntabwo ari amasengesho gusa mu rusengero ngo ihana ubusambanyi. So no munsi ari ihana ruko kababaye ari ikibazo, hari impwemu mbi iri kiraza kumutera. Rero impwemu yimaje gukuzwa kuri rwa deliverance. Umuntu arakizwa byakabihera, arakizwa. Yego, kandi ibi bintu nivyo. Ariko rero igihe ikintu numva muri jewe nuko abakristo buno munsi turagomba gukorerwa deliverance, ariko natwe tukikora deliverance. Hari ikintu cyo gukorerwa deliverance ni ikintu cyo kwikora deliverance.
kwikorera deliverance ni gute? Ni mu gihe usengerwa amasengesho hama nawe ugafata ingingo kuri vya bindi bituma usubira inyuma, bituma uja mu vyaha kugira ngo bikunde ntugire gute, ntubisubiremo. Kuko hariho gukora icyaha, hariho no guhunga icyaha kubera Imana yaduhaye ubwenge, Imana ikaduha n'imwe yo gutahura. Kuko hariho n'ikindi kintu umukozi w'Imana ngize imisi numva abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko ukaza wumva ati ngo urumva ngo Yesu ngo ivyaha byose ngo yarabibambuye ngo kumusaba ngo igorogota ngo kwisambanira ngo ni sawa ngo kwinywera ngo ni sawa. Je nashaka kugira icyo ubwiye abakristo uno munsi bariko baradukurikirana. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Kubera ko Bibiliya ivuga ngo nimba umuntu amaje kuva mu byaha, ni kuvuga arapfuye kuri kamere ego iby'isi ntakiri muri byo, amaje gutandukana n'icyaha, yabaye icyaremwe gishasha. Rero muraza kubwira ngo ibyo Yesu yarabibambye ku musaraba, uwo muntu azoba ariko arakuyobya, cumvayo kuko n'inyigisho z'ibinyoma. Bibiliya ntituye kurira kuba mu byaha, kuko biri bimaze kutubwira ngo umuntu wese agikora icyaha agendera muri bya bindi bya kera, uwo muntu aricyari imbogwe y'icyaha, aracaboshwe na bya byaha. N'ubu nibwo duhamagarirwa ubuzima bwo kwezwa. Pawulo yaranditse neza avuga ngo mbega umubiri wanje mugacika ubusa kugira ngo mbashe kwakira ubwiza bw'Imana. Ushobora kuzuranwa ubwiza bw'Imana ukikora ibyaha mu frere. Mu yandi magambo ntushobora kuvugishwa, ntushobora kwerekwa, ntushobora kuririmba, ntushobora kuba mu mugisha ukiboshwe n'ibyaha. Kwerekwa cyane kuvugishwa ico ni kindi kintu. Urashobora kwerekwa, urashobora kuvugishwa, ariko ugasanga urakora ibyaha. Rero biri bazo kivuga ngo benshi baza kwicaye bavuga ngo mwami twavugishwa mu izina ryawe, tugakora ibitangaza mu izina ryawe, ariko ni hamwe nzoca n'abajinji barababwira ngo mwumve imbere mwankora sinigeze ndabimenya. Nene wumva yuko hariyo abakora ibyaha hama bakavugishwa kandi bakerekwa. Baragenda mu ngoro y'Imana ngo riboshika yamandore bosika bakagenda kuko hariho ikindi kintu nigeze kumva umukozi w'Imana karavuga ngo ikintu bita ingabire n'agakiza ivyo biratandukanye, biri très différent. Urashobora kuvugira gute ndetse ibitangaza byishwa bikoreshwa, ariko ivyaha bikukuboshe wewe abantu wabwiriza ubutumwa bazoca mu bwami bwo mu ijuru, ariko wewe uzoje gihona kuko ni wakoreye iki Imana. Bibiliya avuga neza ngo bose sabageni, hari abaherekeza abandi, hariho n'ibiraro. Rero umuntu atayitandukanya n'icyaha, ubona ashobora kubona ubwami bw'Imana mu frere. Kuko mu ijuru hazojayo abantu bakijijwe, mu ijuru hazojayo indaya zakijijwe, ntabwo hazojayo indaya zo mu ishengero. Mu ijuru hazojayo imborerwa yihanye. Ako karakaze mukozi w'Imana kandi gasubiremo. Urumva mu yamagambo hariho indaya zo mu isi zitinjira mu rushengero, hariho n'izindi ndaya zo mu rushengero zibikora ziri mwishe. Ako kantu gasubiremo neza. Hariho indaya dushobora kuba zihari zo mu ikaritsiye nyene, ariko izo ndaya zikaba zishobora gukizwa zikihana hama zikagororoka, ariko zaho zari indaya. Kandi n'umunsi ushobora kuba ziri mu byaha, ariko ugasanga n'umunsi ziraje kwihana, ejo zigakizwa, usanga Yesu aje akabatora. Rero hariho n'abandi tutabazi ku izina ry'indaya canke iz'uburaya, ariko basenga mu rusengero babicira indani bakaririmba bakabikora. Abo rero mu frere mu ijuru ni bari kabisa kandi basenga mu rusengero. Rero bisigura ngo mu ijuru hazoja indaya zihanye zakijijwe, hazoja indaya zisenga mu rusengero. Aka kana abakozi bacu ba TV bakumva abariko baradukurikira bose bavyumve kubera iki nta muntu ashobora kuba ari umukristo ngo ashobore gukora ibyaha, kandi n'umuntu mu yamagambo hari umupagani wo mu rushengero, hari n'umupagani wo mu isi. Neza cyane. Rero twasomye irindi jambo ry'Imana rivuga ngo nukuri ndababwire unyizera ibikorwa jewe nkora nawe azobikora. Aka kajambo jewe maze imyaka myinshi narumvise ijambo ry'Imana rivuga ko Yesu yazuye Lazaro, ariko je kuva nashikiye muri ino si nta mukozi w'Imana. Hari abasenga iminsi 40, abesonzesha iminsi 100 bunamaze kubumva, ariko nta mukozi w'Imana n'umwe ndigera numva yazuye umuntu. None ni ntege neza abakozi b'Imana cyane ijambo ryarabeshe. Icambere na mbere no gutangariza ko abantu bazuka.
ariko ikintu gihari bimwe ntibyandikwa kuko nta banditsi bagihari ngo ibitabo bisohoke ibindi birashikana bikamegwe kuko twebwe tubona ibidushikira ibyaho twabona rero namubwire ati kuzuka bicyazuka na n'ubu ari ikintu gihari ni iki uno munsi nka jewe umukristo ninazura umuntu aho nyine direct imikino baca bambwira nkoresheje esprit satanique ni murumva ndi umufimasoni narajye gucisha nico niyo nyishima mu ntando nka directeur yes rero ikintu gihari abantu ntibizera ubushobozi bw'Imana ahubwo bamaze guterwa na satani abereka yuko Freemason ari ikora ibintu bikomeye ariko Yesu yavuze ngo abazonyizera bazokora ibiruka ibyo je nakoze uno munsi Yesu yaratambukiye ku mazi ariko uno munsi twebwe ntabwo turatambukira ku mazi ariko uno munsi waza gutambukira ku mazi bakora kuri Tanganyika karazunguruka boca bavuga ngo karabaye era Freemason iraba nta kintu ibintu biragoye ubu biragoye niyo mpamvu mbona abantu benshi turasenga tukaririmba ariko kuzokoreshwa ibitangaza kandi ikindi naco hari ikindi kibazo jegize imisimoni none eske kuno munsi abakozi b'Imana dusenga ariko wamara gusengera umuntu ukabona arabohotse ukatuja ku radio ngo narasengeye umuntu ngo yarakize ukuguru ngo nasengeye umuntu ngo arakira sida eske ibi bintu ko Yesu yanakize umuntu akacabura ngo genda ntunabwire n'umuntu agukoreye ibi bintu none ubivuga kuri kamukozi w'Imana ikintu bavuga ngaho cyamwanyaje ibikenewe inta ibikenewe kubera ko nk'ubu je ndiko nakubwira nk'ubu ndashaka kuvuga ko turi ndakuganiriza ariko ugasanga kubera umbonye uko ntabwo gitumye ugira ukwizera ni makaje ndashaka kuca nakubwira ati byari byagenze uko narasengeye umuntu Yesu aramukiza sije namukijije kuko jewe nakanyegerezo nshobora gakiza ariko ni Yesu yamukijije kubwo ndiko ndakubwira uko ushobora iyo nanjye ndakubwiye irashobora kuzamura ukwizera muri wewe bigatuma utabara Yesu yarabivuga ariko nawe Yesu yabivuga yarabizi neza ko abantu bateza kubivuga byanga byakunda kuko ibyo ntibyari kwigwiza nk'umuntu wabuza akuzuriye umuntu yari yapfuye nose bamenye ko yari yapfuye aje kugira ngo ntuze kubivuga none abantu bacabaza ati none umuntu yazutse gute byari bizwe rero nkuru igitangaza niba ari ikintu kijyahishwa igitangaza rero kuba bivuga ikintu gihari gusa nacishe hejuru ngo ni jewe namuzuye ngera mukijije ako kana ngo naramusengeye yarakize je nico kintu bashatse guhagararako bafata ibikorwa by'Imana bakabyishirako oya urumva Yesu yavuze yamaze gutanga ububasha yavuze ati nimugende mukize abagwayi muzura abapfuye yavuze ngo nitwebwe bo kubazura mu izina rya Yesu ni kuvuga twebwe turaseruka mu gishingo ca Yesu ni twebwe duseruka ni kuvuga no munsi ni twebwe dukiza muri rya zina rya Yesu ariko kubw'izina rya Yesu bihesha Imana icubahiro rero ni kuvuga muravuge ngo naragusengeye urakira nibisigura yuko ari wavuze ko ari wewe gukijije ariko yaragusengeye kuko niwe yaserutse Imana yamukoresha ariko rero nawe nyene nacishira hejuru komenga niwe afise imbaraga n'ubushobozi ari we yabikoze yasi wawe yabikoze aba yihenze cyane kandi nimba Imana ishaka gukoresha ibintu bikomeye kirazira kwitira igikorwa c'Imana ukayitirirwa ko ari wowe ushoboye sawa gume wicisha bugufi Imana ikoresha bugufi nayo ubundi wize hejuru Imana irakushira hasi ikorenze hari n'ijambo ry'Imana twasomye ngaha mukozi w'Imana ku murongo wa 14 haravuga ngo nimwagira ico musaba n'izina ryanje nanje nzogikora andafite amakenga cyenda shora gusengera umutwaro ntazomara indwi yose niko ndasenga nisonzesheje ariko umwaka ukazohera cya kintu kitaraba ni kubera iki birivuga ngo iyo musaba mwizere ko ibyo mwasabye mwabihawe kandi muzobibona Matayo gice c'indwi libre 6:4 umurongo w'indwi havuga ngo musabe muzohabwa murondere muzoronka mudodori muzokugururirwa bisigura ngo igihe cyose twasabye turaronka ejo twadodoye turaronka borena kaje kuvuga kino kintu ngara kuri Royal TV igihe cyose kintu wasabye ku Imana yarakiguhaye ukungene bimeze nuko kuva kera Imana yamye ikorera mu bantu ni kuvuga no munsi n'amaje watakaza ifise ngasenga Imana impereza akazi ni kuvuga ikintu cyambere Imana yiti ikora Imana yavyemeye itija kwa runaka igacimubwira ngo wewe ujya muntu arakeneye yuko arakeneye akazi rero uyo muntu Imana igiye niwe muntu yanga kuja gushitsa
icyo Imana yamubwiye kuko abantu dufise umutima wo kugarariza rikata bose libroseza kataya umuntu niwe ahita yanga gushitsa icyo Imana yavuze. Umutariki 6 z'ukwezi kw'indwi yagiye gusenga Imana mvuga ati Imana hari ibintu nagusabye waranse kubikora wa Imana ivuga ijambo rivuga ngo suko jewe nase kubikora ahubwo abo narungitse kubikora kuri wewe bagize umutima ukomantaye. Uwo munsi naciye mvuga ati nimba president no munsi yotanga itegeko kuri runaka hama uwo muntu akanga gukora ikintu no munsi agacaza kumwugarira nanje abantu banse gukora ibintu kuri kwibyo babwiye aho no munsi ndumva ibikorwa byabo nabiga kwe kugarirwa maka babanje kuza gutunganya ibyo wanje hama ibikorwa byabwe no mbundi bwogo suki cyo wasengeye Imana itagikoze kubera ko Imana yamikora iciye mu bantu bajya abantu Imana icyako kuja gukora no bakomana z'imitima abantu narukundo bagifise ejo naciye ari yamikarikiye kuri Jabe sanga abana bariko bararambaraye hasi inzara igomba kubica kandi aho hantu impande yaho hari urusengero narugo hari urusengero abakristo babaca ko barengana inkonda ziko zirarekera abo bana amaso yatukuye uca wibaza mbega aba bantu barafise umutima wo gukora neza cyane ni wumva yuko abantu bafise umutima ukomantaye wo kuba bokora neza ku mwana w'umuntu birababaje cyane ugasanga umuntu ofete afise amafaranga yibaza yuko hari ikindi kintu umukozi w'Imana usanga abantu benshi biyumvira yuko guhezagirwa kwabo ariko bofata bijya bikorwa bakagenda bakabikora mu rushengero bakabya pasteur mu ishengero hari abantu b'imfuvyi n'abapfakazi niki ugasanga hari abantu bashonje ariko kumva umenga ibintu byose no kuja gusenga gusaba Imana umugisha kandi jambo ry'Imana riravuga ngo urukundo niko rusora niko ruzobalanga yuko muri abanje. Eske aba bantu badafise urukundo aba bantu badafasha bagenzi babo ugasanga umuntu ni pasteur ugasanga yankana na nyina ugasanga yankana na se eske aba bantu uri kurambere ko nyene bazoje mu bwami bwo mwijuru. Ikintu cya mbere kigize abana b'Imana uko ijambo ry'Imana ritubwira n'urukundo dafise urukundo nawo wovugishwa nawo kwerekwa nawo ukora ibitangaza bimeze gute birivuga ngo byo wari ubusa utagira urukundo ni fazero egalezera. Rero muri ico gihe urukundo ni ikintu cya mbere kiriko kigwanya cyane n'umugwanizi. Urabona ikintu gihari iyo two turasengera abantu turashobora kubabwira ngo Imana ibahemigisha ibahereze na bino bintu bahezagire kijya kintu urazi umuntu kizagufasha ujya umuntu afise neza muri we ujya arakira kandi bidashoboka ariko umuntu azi ko adafise neza muri we cyangwa adakora adafise urukundo muri we nibikunda neko namama bose bakira kwakira urakira bro ariko kugira ngo gishike kiyakira biragorana kubera Imana ira imitima y'abantu ni gutoca ku muntu agowe ufise amafaranga inzara igomba kumwica ugaca ukarengana hama mu rusengero ngo amena biragoye abakira barakira ufise umutima wo gukora neza hariho n'abandi batayira kuvuga amen nta kintu bikunda kuko Imana nizo zo guhereza itunga umuntu abona adafise umutima igihe mujya umuntu afise umutima never nibyo birumvikana. Rero twasomye ijambo ry'Imana rivuga ngo ni Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Mbega abantu batari muri Kristo Yesu abantu batakiriye Yesu mbega abo bobo bariko baragana hehe mbega nihe bariko baraje? Sinza nkunda gukritika ukwizera k'umuntu kubera ko bugira ibintu byose n'inyigisho twebwe twakurikiye Kristo Yesu twagira ubuntu bwo kwongera inyigisho ariko rero abandi batari inyigisho nabo nyene bakwiye kwigishwa ariko mu byakozwe n'intumwa hari navuga neza yuko umuntu wese ahari akitondera ibyagezwe byaho nuko bivugwa neza nuko bimeze ashobora kugirwa neza sangahagiye mbega bapfuye Yesu ataraza bo bazoja mu ijuru canke bazoja mu ijuru abo nibaza ko kubera atari bwahishurwe Yesu batari banamuzi nibaza ko bazoja mu ijuru ko batari barigeze kumva Yesu. Rero nuko bintu bimeze ahantu hose umuntu afise inyigisho zihagije no kwitondera ibyagezwe byaho yashoboka kwa yoza mu ijuru ariko ni kwinaniza ni ibintu bigoye cyane bifise ibintu biremereye ariko icoroshe ni kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe ico gihe biroroshe
nja mu bwami bw'Imana kuko Yesu yavuze ngo ntawe uzoja kwa data ntamuciyeko bisobanura ngo ikiraro gihuza umuntu n'Imana ni Kristo Yesu. Yes, merci beaucoup. Abakozi ba Royal TV twari kumwe na Mukristo cyari kiganiro kivuga inzira nyakuri. Ndagomba kukubwira rero uri kuradukurikirana, reka kushira umutima wawe ngo ushire ku bantu, fata umutima wawe ushire kuri Kristo Mesia, usenge, wegere Imana, wambaze Imana, uhamagara Imana mu bwiza bw'Imana. Imana nayo ijambo ryavuze ngo ico muzosaba mu izina ryanje ngo data azocumba ngo kandi azogikora. Mbega uri kurasaba nde? Hari abasaba batonto, hari abasaba bene wabo, hari abasaba base. Ndakubwira ngo ijambo ry'Imana riravuga ngo n'umurindi yarabivuze ngo nyina yo kwibagira uruhinja yabyaye ngo ariko karebosika ngo jewe ngo nzokwama ndakwibuka. Dawidi bene wabo baramutaye, Dawidi bene se baramutaye, Dawidi yarabaye inyuma y'intama, ariko umunsi umwe yizera Imana ariko aravuga ngo nzizigira uhoraho mu rugendo rwanje rwose ngo ndazi kazontabara. Yobu nawe aravuga ngo nubwo uhoraho ndazi inyuma sindakubona, ndazi imbere sindakubona, ngo ariko ico nzi co ndazi kuri kumwe naje. Oh haleluya, izere kuri kumwe n'Imana. Nimba warakiriye Yesu, nimba Yesu ari mu buzima bwawe, nimba waramwakiriye n'inzira ukemera ugaca mu nzira yiwe ugaheba icyaha n'igisa naco, wizere Imana Yesu arakubwira neza. Tandukana n'icyaha gusa, va mu bidahimbara Imana, wizere Imana. Imana uyizigire, utaraba pasteur, utaraba diakoni, utaraba profeti, utaraba iki. Menya neza ko umuhanuzi wa mbere mu buzima bwawe nako kanwa kawe. Haleluya. Libra siza katala. Iri jambo rirakaze cyane. Izere yuko ku kanwa kawe kalalema, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urupfu n'ubugingo biri mu basha gururimi. Wizere Imana mu buzima bwawe. Riravuga ngo muri Yesaya kari mikacu yagize nk'inkoti karishi. Bisigura ngo inkoti ishobora gucagagura ibyawe cyangwa igacagagura iby'abandi. Rikongera ikambwira ngo umugororotsi azobeshwaho n'iby'akanwa kiwe. Bisigura ngo akanwa kacu niko konyene gafise kuduhesha bya bindi. Bibiliya mu Baheburayo igice c'10:23 bavuga ngo tugumye ukwatura ibyizigirwa byacu ngo kuko wasezeranye ariho kwizigirwa rwose. Bisigura ngo ukwatura ukuvuga ibyo twasezeranywe niyo nyishu ituzanira barese kore manshara bose, niyo nyishu tuzanira bya bindi ariko turasaba. Ibyo cyose wagarize mu kwizera no kwatura ibintu bibiri nta kidashoboka, byose birashoboka. Amen cyane, urakoze cyane. Hari abatarakira Yesu umwami n'umukiza, mwene data uri kuradukurikirana, utarakira Yesu, utaraca mu nzira y'ukuri niyo Yesu yaciyemo ngo umwakire akubere inzira n'ukuri n'ubugingo, uwegere umukozi w'Imana kwegereye, wakire Yesu mu buzima bwawe, maze ibyo wari kurasaba byose uhora hari guhe. Ndagusengeye ngo Imana yo mu ijuru ivyari byaraboshwe byose byongere koka mu izina rya Yesu. Ibyo wari kurasengera, ibyo warabuze byose uhoraho yongere kubiguronsa. Ibyo ariko birakugwanya uhora hari guhe, ibyo warabuze byose uhora hari guhe. Warabuze urubyaro, warabuze amafaranga, byose biri muri Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ngiye kubategurira ahantu yaratugabiye isi kandi tugomba kwibamo neza, atamaganya ategwa n'ibyago, atamaganya ategwa n'inzara, atamaganya ategwa n'ibindi byose bitandukanye. Abansi bawe banyuma zawe abo ndabakujiraho mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze cyane. Reka mukirisa dusengere. Iri jambo arishigikire mu isengesho kuko Imana igiye gukora. Iri jambo rigiye kuzokora gushitsa isi irangiye. Kase mukozi Libra sakata karama. Oh haleluya. Rimonze kore boshata. Libra siso koterema. Ronde siko karabashata. Rirobese kerabashata. Kato sobra hate kayamangore bosi. Imana y'ubushobozi. Mwami turagushima kugira neza kwawe. None tweretse bana bane data bari gukora umurimo w'ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu yarekuye fire mu byabo byose. Ikitagenda neza ku buzima bwawe bitangura kugenda neza mu izina rya Yesu. Yaturije imwemu yariyo yose iri ku buzima bwawe, imwemu yababoshe ibananira gukorera Imana, ibananira gukunda Imana, ibananira gukura mu buryo bw'imwemu. None ndohereje umuriro mu izina rya Yesu. Haleluya. Impande zose bahabwe ukwidegembya mu izina rya Yesu. None umuntu ashobora kuba arwaye, ndasengeye
aho hose yumva gwaye yakira igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Data turagushimiye ndahezagiye kino gikorwa cyane cha Roy TV mu izina rya Yesu reka caguke kandi kigere kure. Ndahezagiye ibikorwa byabo n'imirimo yabo mwami baguriye ubateze imbere igikorwa cyawe caguke uriba sikaya roje sikara rimbo setore busha mwami weranye n'ingabo shishikara kutugirira neza amavuta mu bakozi bawe ndasengera umukuru wacu w'igihugu gushika ku munyagihugu mutoye mwami wose ubagirire neza ubahezagire impande zose igihugu cyacu kiba amahoro urakoze Jesus mu izina ryawe ryera amen. Murakoze cyane umukozi w'Imana Imana ibamugisha abakozi ba Roy TV mushikara mudukurikirana 5 kuri 5 mwarahezagiwe Imana ibamugisha. Shalom shalom.